nitwa Ndikumana Eveline nkaba ndongoye Koperative des Femmes Artistes Artisans du Burundi ariyo COFAB yurukiyemo abakenyezi bakora imyuga itandukanye. COFAB ni Koperative des Femmes Artistes Artisans du Burundi yatanguye itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2021 yurukiyemo abakenyezi bakora imyuga itandukanye. Imyuga ishika 5 no kuvuga abashona, abajisha, ababumba, abakora ibidede hamwe n'abacapa. Ingene twatanguye COFAB twari muri formation. Izo formation zabaye mu 2021 mu kwezi kwa gatatu biciye muri Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi. Natwe twatwara abanywanyi bayo tuja twiyumvira tumaze guheza izo formation zatugira nk'aba formateur muri iyi myuga dusanzwe dukora. Tuca twiyumvira gukora ikintu tuja hamwe. Iyi ni koperative yacivuga. Twarashimye gutanguza COFAB kugira tuje hamwe dukora ibintu bifadika kuko imbere yuko itangura umwe wese yari ukwiwe. Hariho inkuru zitadushikira nk'ubikujanye mu byo dusanzwe dukora. Ego cyane twashaka yuko twoba nk'abandi bantu bamaze gukura turonke umuhora bashaka gucamwo kuko umwe ntibari kumurondera batazi aho bamusanga. Ariko ubu turafite izina barafite abadusanga. COFAB ingene ifasha abakenyezi b'abanyamyuga ibafasha kwiyumvira iterambere ryabo, tukiyumvira ibijanye n'inyigisho dushaka kubateza imbere, tukiyumvira ibijanye n'ama exposition cyane kuko ibintu by'imyuga birakenera kuronka aho bidandariza. Nk'ubu COFAB kirafasha kumenyekanisha ibintu hanze kubera ibintu dukora mu Burundi birakundwa n'amanyamahanga cyane. Rero tuba turagerageza kurondera cyane muri ibihugu vya EAC baramaze kutumenya. Ubu dufise ama invitation menshi, ma exposition yimirije kuba. Yego no kukwezi ari abazoja muri exposition mu kwezi nyene tariki 26 muri Dar es Salaam. COFAB abanyamyuga bayo bamaze gusohoka hanze, baramaze gusohoka nko mu 12 niho bwa mbere bari basohotse bavuga ngo baje kudandaza hanze. Hari mu Manza mu gihugu ca Tanzania. Naho nyine biciye muri COFAB nyene turarondera uburyo bashaka gusohoka, ariko twarabonye ko ari tandukanira kuko ibintu byacu twasanze hariho aho bitari baca bibona bakabashorera. Ikindi naco nuko baca bashobora kugira imigenderanire n'abandi banyamyuga bo hanze kugira bamenyane, bahane n'ivyumviro. Uruwakoze ciza kakwereka ati raba ikintu nakoze gisumbisho cy'iwawe ubwo bizogende kugihindura. Yego cyane birugurura mu mutwe. Turavye kuva COFAB itanguye ico dushima nuko twamenyekanye cyane tuko turamenyekana, izina riramaze kumenyekana, ariko icyo tutashimye nuko tutashoboye kugira urudanoza nkuko tuvyifuza. Tugitangura twara ahantu hataboneka, n'ubu turi ahantu dukorera batahazi cyane, nuko tutararonka ahantu habona. Turakeneye ahantu habona ho gukorera. Rero ivyo byarabaye nk'intambamye kuri COFAB, ntitwadandaje nkuko tubishaka kuba turi ahantu hatabona. Mu byo twashimye cyane nuko twashoboye kumenyekana. Tukaja mu exposition yo ngaha baramenye ko ari ishamwe ryavutse bakadutumira. Ico ni ikintu kinini, ico twaragishimye kuko barashoboye kutumenya bukebuke nubwo urudanazo rudashemeye kubera turi ahantu hatabona. Ikintu dukeneye cyane ko cokorwa kuri COFAB, dukeneye gukorera ahantu hagutse kuko dufite abanywanyi benshi bakora ibintu byinshi. Ibi mubona biri ngaha ni bike cyane ku byo basanzwe bafise. No kuvuga dufite ahantu hatoya, turakeneye ahantu haboneka, turakeneye ahantu dushaka kwigishiriza abandi hagutse. Ico ni ikintu turiko turasaba ko Imana idufasha tukaronka ahantu hagutse dushaka kwigishiriza nk'abandi bantu kuko bakeneye kumenya ivyigwa muri ibi dukora ni benshi cyane. Hama tugakenera n'ikintu citwa publicité. Turakeneye ko ibintu byacu bimenyekana, turakeneye ko ama media novuga ko abishikana kure kugira ngo dushobore kumenyekana, hanyuma turonke abaguzi. Turakeneye ko tubona abaguzi, turakeneye muri market, turakeneye abaguzi, turakeneye aho dukorera, turakeneye hagutse naho twigishiriza abandi. Intambamye abakenyezi bakunda guhura nazo nuko
muri iyi myuga dukora usanga bafise imitahe mitoya, hanyuma muri ya mitahe mitoya basanzwe bafise ugasanga niyo yikorako kugira abesheho umuryango wiwe, banakubunye ari gufashanya, ugasanga niyo ntambamye afise umutahe we ntushaka kuduga ngo ushike kubona. Hamindi ntambamye bafise nuko gushora ibintu byabo ni kibazo bwe babisohokane hanze. Hari igihe usanga afise amikoro make, ugasanga niyashika hanze adushaka kwirihira haryama, yirihire n'ibyo kurya, mugabo akaca buri ngene imodoka irazimvye izomushika nayo, imodoka izotwara bya bintu irazimvye. Ivyo rero ni ntambamye maze kubona ko bashaka kuba bafise amikoro make kugira ngo bashike kure. Ibyo kuvuga ngo mu kibano umukenyezi ibyo akora biramaze kugira izina, biramaze kuba ibintu biboneka nk'ibyo umuntu yakoze, kugira bavuga ngo nawe nyene bunye arafise ijambo, arakora ibintu nawe nyene bigashimwa. Twavuga yuko baguma bemera ngo abagabo nibo bakora ngo ibintu ngo bakavyemera, ngo abagore ngo ibyo bakora ngo ntivyemerwa. Ubunye turamaze kubona yuko n'abakenyezi ibyo bakora bifise aho bigeze, baravyemera, baravuga yuko bakora ibintu vyiza kandi baratanguye guhurumbira ibikorwa vyabo, yego barashoboye. Cofabe ingene isahiriza umukenyezi ahabaye, iramufasha kumenya amakuru mashasha, akaronka ashaka gusohorera ibintu vyiwe uko bishoboka kose, ibyo ashaka kuronka, hama bikamufasha ahabaye kwitunganya mu rugo rwiwe no mu kibano, agashaka kubaho nk'undi muntu ari we wese afise urubanza agafasha abandi, yego niko nobivuga. Akamo twotera abandi bakenyezi batariyumvira kuja hamwe ngo bakorere hamwe nk'umugwi, twosaba yuko bova mu muzimiza, ntiyumvire kwikorana wenyene, kuko twasanze kwikorana wenyene utamba wirorera nyene, kugira bavuga ati buri kutamba wirorera, ariko uri kumwe n'abandi murahanurana. Rero novuga yuko bogerageza bakaja hamwe, cane cane nk'abakora imyuga yacu, hari gusanga bigaya. Kirazira kwigaya isi imyuga igayitse, kuko benshi nahora numva bavuga ngo burya bugenegene, ntabwo ari ubugenegene n'umwuga, kuko uratunga abantu ukababeshaho, bagatunga imiryango yabo, nawe nyene ukamutunga nyenewo. Nkuvuga yuko rero bogerageza kujijuka bakaja hamwe, abandi batarabimenya ngo baje hamwe, nibaje hamwe hama tugire rezo ibe nk'ikintu kinini ya gose, hama tugwize umwimbu. Muri Cofabe abigisha bigisha imyuga baraboneka, kuko nabanyene basanzwe bayigize, nibo ba formateur dufise kandi bafise experience idasanzwe, ko baramaze kwigisha abatari bake batandukanye. Uwifuza kuja muri Cofabe, ico tudusaba nuko aba icambere ari umunyamyuga, aba afise umwuga akora uwo ari wo wose nk'umukenyezi. Ntitwavuga mbwa tuvuge ngo n'umwuga wo guteka canke ngo wo kugira wo kurima. Uwo kurima nawe nyene n'umwuga, kuko mugabo ndabesha, kuko arashaka kurima ibi bakoresha abaanya, ugasanga nawe nyene yakora umwuga muri ivyo dusanzwe dukoreramwo, arazanye bijya vyatsi dukoresha ngaha n'umwuga nk'uwundi. Ariko sinovuga nk'umuntu aba ariko aragira nk'ivyo guteka, ivyo nturabishikira ngo dushemwo nk'izo za art culinaire, mugabo umukenyezi akora umwuga ujanye n'ibi tubona amameti aya nyene tubona bikorwako, uwo turamubwira ati karibu uje mu mugwi. Ubusanzwe atazi umwuga akeneye kumenya, muri Cofabe umuryango uruguruye, araza akadodora tukamwereka ibihari, hama akaraba ico akunda muri we. Arashaka kubona ibintu bitandukanye, akavuga ati ibinye sinobikora, ibi ntavyo nkunda. Urashaka gusanga akarorero avuga ati je ndakunda gucapa, ashaja kwiga mu byo gucapa, yo kwiga mu byo gucapa, hayego. Hama Cofabe nayo akayisigira akantu katavuna, ntitwamuvuna kuko yayo ari umunyeshure, twamufasha akaza akiga, hama akinjira mu mugwi amaze kumenya ivyigwa,
ego akariha uburyo butavunana kugira ngo ibikoresho bishobore kuboneka. Uwo dukenera dusanga kuri centre artisanale Musaga, niho turi kujya kabiri. Ego niho dusanga cyasanga hari icaro ca koperative. Nimero de telefone ni 79 556 991. Ego.